Muy buenas tardes. Mwiriwe neza. Un saludo al misionero Miguel Intasho kuri Marín, missionnaire allá Miguel en Perumbrazu Marine Perú, hariya muri Peru y todos los hermanos na bene allá, data bose y bari también a hariya los hermanos ndetse na reunidos bene allá data en bakoraniye Venezuela, hariya muri Venezuela, en Valencia, muri Venezuela, Valencia, Venezuela, junto al hamwe reverendo Miguel na Chávez, Revera y Miguel también al Chavez reverendo ndetse na Jesús Revera Barroyeta y todos los Jesus ministros Barogeta n'abakozi b'Imana bose reunidos allá en esta reunión bakoraniye nacional. hariya mu kijya gikorane cyo Realmente rwego una bendición, un rw'igihugu. privilegio Mu poder by'ukuri n'ihirwe saludar n'umugisha gushobora y kubatasha pedirle al Señor toda no la gusaba bendición que umwami Él tiene imigisha para este yose tiempo final, afise muri kino gihe sobre ca todo nyuma en cada uno de ustedes kuri umwe wese muri y mwebwe también sobre mí, ndetse no kuri que jewe, cumpla pronto kandi la promesa de la ese yoshitsa resurrección vuba isezerano y nuestra ry'umuzuko transformación. hamwe no guhindurwa Son kwacu. esas dos promesas las N'ayo cuales masezerano abiri niyo estamos anhelando, twipfuza estamos cane, pidiendo de parte niyo del turiko Señor, turasaba Él las cumple. umwami ngo ayashitse. Pero recuerden Ariko que mwibuke ko antes de eso imbere y'uko hashitswe ayo es la masezerano etapa de preparación, ni es la intambuko yo etapa kwitegura, donde todo intambuko hijo de Dios aho buri tiene mwana que ser w'Imana probado. wese ategerezwa gupimwa, kandi Ellos están allí bobo en la sexta dimensión, bari hariya mu buringanire bwa gatandatu esperando por nosotros, o baturindiriye. sea que esté Ni el ukuvuga cuerpo ko místico de Cristo, hari este umubiri cuerpo wanga wa final Kristo listo, wo muri iki gihe preparado, ca nyuma para witeguye que luego Él kugira pase ngo por el hanyuma paraíso y azoce los muri recoja paradizo y los traiga abahitana bazane acá a la tierra, abazane luego ngaha de ku isi, efectuarse nyuma ese juicio yo guca estará rujya rubanza siendo llevado a cabo allí en la sexta uruzobera dimensión, hariya mu buringanire bwa gatandatu, en la cual los mensajeros aho intumwa con sus grupos serán juzgados. n'imigwi yabo bazociga urubanza, Luego de ese juicio, nuko nyuma y'urwo rubanza bakazoza ku isi. y antes Kandi de que eso imbere ocurra imbere en el y'uko ivyo cielo, biba mu ijuru, eso ivyo está ocurriendo en la biriko tierra biraba ku isi, y es la palabra kandi n'ijambo la que niryo está llevando a cabo esa labor, ririko rirakora ico gikorwa, en donde aho el Hijo del Hombre umwana con sus w'umuntu ángeles hamwe n'abamarayika viene a biwe, llevar a cabo aho aza gukora esa obra final en medio ico de gikorwa su ca iglesia, nyuma hagati mw'ishengero en la ryiwe, cual estaría dándole la fe de aho raza, azoba ariko arabaha ukwizera la fe ko perfecta, kunyakugwa, ukwizera la gutunganye, fe en ukwizera el tiempo, en las edades, ata gihe na kimwe co mu bihe está vy'ishengero kwigeze kuhaba. Kandi el Hijo del Hombre con sus ángeles umwana w'umuntu hamwe n'abamarayika biwe viene a cumplir aza ese gran gushitsa misterio del séptimo sello, iri banga el rikomeye misterio de la ry'ikimataniro segunda venida c'indwi, del ibanga Señor, ryo kuza kwa kabiri de la venida k'umwami, del Hijo del Hombre con sus ángeles, ukuza k'umwana w'umuntu azanira abamarayika biwe, atuzaniye muri kino gihe ca nyuma esa fe de rapto, uku kwizera ko lo kunyakugwa. cual el reverendo William Branham en muchas Ivyo Revera ocasiones, William Branham incuro el hermano nyinshi William namwe data Santiago mukundwa lo William habló, Muso Santiago de yarabivuze que iba a yuko ser eso una realidad ivyo en el cumplimiento bizohinduka ukuri de la mu visión de la gushitswa carta. kugerekwa gihema. O sea que los Ni ukuvuga truenos, ko imituragaro cuando se ha hablado de que los truenos sonaron años igihe anteriores, bavuga vamos a yuko decir en el imituragaro 63, yavuze mu en myaka 64, yaheze, reka tuvuga 33, 34, ico gihe cose murabe vienen a sonar murabe aho esos truenos, iyo mituragaro ivugira trayéndonos esa fe de ituzaniye rapto, ko kwizera ko kunyakugwa ni el cumplimiento de mu la visión de la gushitswa carta. kugerekwa gihema. Hay unos lugares donde él dice que Hariho él ahantu iba a yavuze predicar yuko nuevamente sobre eso, azokongera kuvuga kuri ivyo por ese tiempo allá, muri ico gihe ca hariya. Rero murabe ingene en la visión de la carpa y el mwiyerekwa cumplimiento de la gihema, visión de la mu carpa, gushitswa kugerekwa gihema, todo lo que eso envuelve ibintu byose bijanye n'ivyo bijanye n'iryo en el sezerano cumplimiento de mu esa visión. gushitswa kw'iryo yerekwa. O sea que la visión de la Ndakuvuga carpa yuko iyerekwa abarca gihema todo lo ririmwo correspondiente ibintu al fin del byose tiempo, bijanye n'iherezo todo lo ry'ibihe, que hamwe los hijos de Dios ibintu byose abana b'Imana necesitarían para bari gukenera irnos de este planeta kugira ngo antes tuve de que ngaha los ku mubumbe dioses w'isi caigan, mbere y'uko ibihano by'Imana bigwa, los cuales están señalados ari para byo caer en ese byamaze régimen kuvugwa yuko bizogwa muri irya myaka 3 de la n'igice gran tribulación, y'akabaro o de gakomeye Jacob, canke gupfyondwa kwa Yakobo como se les llama, nk'uko esos 3 bavyita, años y medio. nk'uko bayita iyo myaka 3 n'igice. Kandi Los truenos imituragaro lo que contienen es icirimwo ese misterio ni iribanga del séptimo sello. ry'ikimatanije c'indwi, Y eso es lo que kandi da la fe ivyo nivyo bitanga kwizera ko kunyakugwa y creer
kandi ukwizera recibir, ukwakira entender ese gutahura iryo banga misterio, ahí la persona aho umuntu automáticamente está ubwo recibiendo nyene aba ariko araronka esa llave, lo cual es la urupfunguruzo revelación ariko ari de uguhishurirwa lo que es su venida, kwica arico ukuza kwiwe obteniendo la llave, la revelación kuronka urupfunguruzo guhishurirwa kugushitswa kukuza kwa mbere k'umwana w'umuntu hariya mu myaka 2000 iheze muri w'inyama witwa Yesu, los beneficios de inyungu zo kwizera recibir ukwakira y hamwe tener esa fe, esa no kugira uko revelación de que kwizera en uko guhishurirwa yuko muri we hari kwashikirizwa ukuza kwiwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akure ibyaha by'abari mu isi, inyungu de esa obra redentora, z'ico gikorwa gicungura ico gikorwa c'ubucunguzi kwara kuvuka bwa kabiri kuronka umubiri wa Teofaniya w'umuringani wa gatandatu mu kwizera ukuza kwiwe kwa mbere, porque kuko se requería que todo hari hakenewe yuko buri mwana w'Imana wese mu kuza ngaho ku mumbe w'isi obtuviera byari ngombwa ko aronka urwo rupfunguruzo, esa revelación, uko guhishurirwa la cual si no hubiese ocurrido arivyo iyo lo que bitaba ocurrió en el Edén, ivyabaye muri Edeni en el huerto de hariya Edén, mu itongo rya Edeni en donde el ser humano aho estuvo allí, kiremwa muntu cacumuye hariya Adamu na Eva, ivyo murabizi murazi vyabereye hariya. si no hubiese ocurrido eso, hubiese Iyo bijya bitaba venido tuba a twaje este planeta Tierra kuri uno mubumbe w'isi a través de la sexta dimensión, biciye mu buringane bwa gatandatu, de esa nuko sexta dimensión aquí a la Tierra. tukava mu buringane bwa gatandatu tuza ngaha ku Pero por isi, cuanto el ser humano ariko kubera ko pecó, ikiremwa muntu ya cacumuye entonces aho rero vinimos directo de allá, twaciye tuza tuvuye hariya tuca tuza ku isi, kandi ni ngombwa kuvuka bwa kabiri, y así nuko bityo ukaronka umubiri wa Teofaniya de la sexta wo dimensión. mu buringanire bwa gatandatu. Era por revelación divina, Kwari uguhishurirwa kw'Imana kandi hari kubw'ijambo, ijambo rivuzwe que Eva niyo ryari gutuma Eva a su aronka primer hijo, umwana wiwe wa mbere, un hijo eterno, umwana ahoraho si ellos llegan a comer iyo del árbol de la vida, aza y kujya ku hubiesen giti caído, c'ubugingo hanyuma ntagwe, nuko la raza humana ikiremwa muntu hubiera estado viniendo existencia por la cari palabra hablada, y kuza el biciye mu primer hijo ijambo rivuzwe, hubiese kandi umwana wa nacido mbere yari hubiese sido kuvuka Jesús. yari kuba ari Yesu, niwe wa mbere yari kuvuka. Rero murabona ko Aunque allí no ocurrió, nubwo hariya bitabaye, eso ivyo ocurrió cuando vyarabaye igihe mu mareka mukuru Gaburiyeli yaganiriza Mariya, kandi biciye mu ijambo rivuzwe allí aho formó en el vientre de María haremwe mu nda ya Mariya akaremangingo de vida, k'ubuzima formando célula sobre kagenda célula, karigwiza hasta que akaremangingo el cuerpo kandi kugeza habumbwa umubiri wa vino Yesu, por creación yaje biciye mu divina. kurema kw'Imana uwo mwana. Ahora, Rero para nosotros kuri twebwe obtener kugira ngo ese turonke nacimiento, ukuvuka bwa se kabiri requiere harakenewe en ese tiempo cuando muri estaba kino la gihe dispensación de la igihe gracia hari divina, hakiri ikiringo c'ubuntu se kicuguruye, requería hari hakenewe ngaho a kwakira Cristo como Salvador, Kristo nk'umukiza wawe, ni ukuvuga ngo Kristo umusigwa, Mesiya como Salvador, como Redentor, nk'umukiza w'umucunguzi, y así nuko bityo obtener ese nuevo ugaheza nacimiento. ukaronka ukuvuka bwa kabiri. Y para esa segunda porción Kandi muri uno mugabane wa kabiri se naho requiere basar la fe harakenewe ko ukwizera en la gushingira segunda venida del Hijo del ku Hombre, kuza como kwa saber, kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, recibirlo como nuko ukamwakira nk'intare y como hamwe reclamador. kandi nk'uwisubiza Allá lo ivyiwe. recibimos Hariya en la dispensación twamwakiriye de la mu gracia, kiringo como c'ubuntu, Cordero, twamwakiriye nk'umwagazi w'intama, como Redentor, como nk'umucunguzi, nk'umukiza. Salvador. Y acá Aha naho lo tenemos que recibir como dutegerezwa kumwakira el nk'intare, león de la tribu de Judá, intare yo mu muryango wa Yuda, y como hamwe kandi nk'uwisubiza ivyiwe, kuko aje kwisubiza ibintu byose byari byatakaye, ibintu byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, ibyo byose waje kuvyisubiza. y se requiere Kandi harakenewe todo hijo de Dios yuko buri mwana w'Imana wese ubu uzohindurwa, que va a ver a los que van a ubu resucitar uzobona y que abazozuka, estará nuko siendo akazoba preparado, ariko escuchando la aritegura enseñanza yumva bajo palma, inyigisho zo mu ihema, reciba
birakenewe ko yakira urwo rupfunguruzo Imana ikamwungura ubwenge ikamuhishurirwa kugira ngo ukwizera kuba gushingire mu gushitswa kukuza kwiwe nk'intare mu muryango wa Yuda umwami w'abami n'uganza baganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Murabe nababwiye ku guhindurwa umuzuko kwitegura kumva inyigisho no kuvuga ngo ibyo byose ni urutonde mvuga uhereye ku guhindurwa umanurwa. Nyuma yo guhindurwa hari iminsi 30 kugeza ku 40 n'amazima no kubw'umwaka w'intama, ariko imbere yo guhindurwa hari ibintu byinshi by'ubuvugishwa bitereza gushitswa, kandi ikintu ca mbere ico turimwo ikiriko kirashitswa ubu no kuvuga ngo ni ikintu aho havuzwe yuko ihema ryari kuberamwo ukuvuga ubutumwa, hanyuma n'ibindi bintu byinshi ngaho, ariko ko imbere yaho data uriya mwera atubwira yuko bishobora gutangura. Yavuze ngo birashobora gutangura igatangura hariko haravuga ubutumwa harimwo abantu bake. Murabe mu ntambuko zose harimwo gusobekerana, kandi hategerezwa ishengero mugeni ritoza guca muri iyo nzira muri urwo rutonde kugira ngo rishike mu gasongero k'amasezerano. n'iryo sezerano ariko ari umuzuko hamwe no guhindurwa. Ntabwo umuntu ashobora gusimba iyo nzira kugira ngo aronke guhindurwa, kandi ntabwo umuntu yashobora gusimba intambuko yo kwakira umwami nk'umukiza wiwe kugira ngo aronke umuriro wa Teofaniya. yatereza guca akaninjira muri iryo irembo ry'ukuza kwa mbere k'umwami, ukuza kwa mbere k'umusigwa Kristo Mesiya. kandi kugira ngo umuntu aronke umubiri uhoraho uhawe ubwiza, naho harakenewe ko yinjira muri iryo irembo ry'Ivyeshuo igice ca 4 avuga ngo duguze hano, no kuvuga ni umuhamagaro wo mu ntambuko y'indwi aho we yadushize muri 2000 kugeza muri 2018 canke 2019 mu ntango ngaho. kandi iyo ntambuko yariko irasobekerana kuko twari kuduga hanyuma mu y'umunani, kandi muri iyo y'umunani niho turiko turaronkera ubumenyi bwose kugira ngo turonke kwizera ko kwimugwa, kwizera ko kunyakugwa. nk'uko mu ntambuko y'indwi hariya muri Laodikiya ntabwo twaroswe ukwizera. yavuga ngo kumbure turafise ukwizera ko gukira indwara. hari hakenewe ukwizera kw'ikirenga, ukwizera ko hejuru cyane. uko niko kwizera rero kutari kuri mu ntambuko y'indwi imwe mwenda William yadushiramwo. kandi aho yatubwira ko twari ko tukiba mu kiringo c'ubuntu. murabe ingene hashitswa mu mwuzuro iyo ntambuko y'umunani, aho hanyuma yo kugawa kiringo c'ubuntu hatangura iyo ntambuko y'umunani, nuko tukinjira mu mwuzuro mu kiringo c'ubwami. nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa atinjiriye muri iryo rembo. nuko rero ni umugisha ukomeye cyane hamwe n'ihigwa ridasanzwe, hamwe n'imbabazi zidasanzwe Imana yadusigiye muri iki gihe ca nyuma kuri ubwo bukozi. ubwo bukozi ari byo kwizera. ubwo bukozi ni abana b'Imana muri iki gihe ca nyuma bazoba bariko bararonkera izi mbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma, kuko ibihano by'Imana vyari bigiye kugwa ku isi, ariko kubera ko ishengero ritagiye, kubera ko ishengero ryari hafi kunyakugwa, ishengero ryari rikeneye kumenya ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ariko ryari kuri ukwizera ko kwimugwa no kunyakugwa, kuko we ashitse ijambo ryiwe, ashitse isezerano ryiwe, agasiga ubwo bukozi bw'imyera ibiri aribwo bugaragara mu ngoro ya Salomo, kandi ntibwari buri mu ihema rya Mose. kandi ni abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu, aribo badushushaniza batubwira ku bumuntu hamwe n'ubumana muri bo. igiti gishushanya ubumuntu, izahabu nayo ishushanya ubumana.
nuko rero con nuestros ojos espirituales bien amaso abiertos, yacu mu by'ubw'impwemu aba akangutse neza kuko siempre Él nos los buri decía. gihe we yaratubwira Tengan tus ojos ati bien amaso abiertos yanyu aba para que no se les akangutse pase neza por kugira alto. ngo ntibize bibacike kandi Ya se están cumpliendo ubu hariko harashitswa todas esas promesas y ano profecías. masezerano yose n'ubuvugishwa ubu Imana iriko irakora ibintu byose Reverend Branham yavuze n'abavugishwa bo mu isezerano rya kera kuko ikimataniro c'indwi cavuzwe uhereye mu itanguriro ariko kivugwa cane cane mu buryo bufoboye mu gihe ca Reverend Branham mu gihe ca mwedata mukundwa William Santiago Y ya kandi no podemos decir que eso va a ocurrir en el ntitwavuga ubu ngo ivyo bizoba muri kazoza ahubwo ivyo biriko biraba muri kino gihe turimwo y ya kandi todo lo que Él nos ha ibintu alertado, byose we nos yadukeburamwo alertaba y nos decía, yaratubwira "Vigilen kadukebura para que no se les ati pase por alto, porque ni será mugabe tan kugira ngo sencillo". ntibize bibacike kuko bizoba biciye bugufi He dicho, yarabitubwiye se los vuelvo a repetir, kandi n'ubu ndabisubiyemo kandi nzobananya kubivuga kugeza mu gihe aho Imana izovugira ati birarangiye kuko todo tiene un byose tiempo, birafise igihe cabyo kandi ndiko ndababwira ndiko ndabakebura yuko iki ari cyo gihe del cumplimiento de eso que c'ugushitswa dijeron kw'ivyo esos bavuze grandes profetas de Dios, abavugishwa bakomakomeye b'Imana bavuze ngo mutagavye bizobaca hejuru nuko rero ndiko ndabakebura yuko ivyo bavuze yuko batagavye yuko bizobaca hejuru yuko ari ibi biriko biraba yo le pido a Dios ndasaba que Imana siga abriendo el ngo entendimiento ibandanye de las kubungura Escrituras, ubwenge bahishurire ivyanditswe y Dios kandi les Imana dará esa fe, ishobore kuba les kukwizera abra con esa llave de fe ibakingurira n'urufunguruzo rwo kwizera umugambi w'Imana wose mu mwuzuro kugira ngo bityo creyendo mushobore en el kwizera cumplimiento de lo que Dios ugushitswa prometió, kw'ivy'Imana yasezeranye todas las promesas mwakira amasezerano yose ajanye n'iki gihe kandi la que tanto estamos anhelando es isezerano twipfuza cane ni umubiri uhoraho uhawe nuestra ubwiza sanidad total, ugukira kwacu mu mwuzuro nuestra sanidad, ugukira kwacu mu buryo bugaragara mu mwuzuro y para eso kandi kugira ngo ivyo bibe harakenewe basar la fe gushingira ukwizera mu gushitswa kukuza ko mwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe harakenewe tener fe kugira ukwizera gushingiye ku kintu runaka mu gushitswa kukuza kwiwe nk'uko hari hakenewe kugira ukwizera ku kuvuko ubwa kabiri el Mesías príncipe, ukizera Mesiya umwami mu kuza kwiwe kwa mbere Mesiya umusigwa mu kuza kwiwe kwa mbere ahora rero para la sanidad kubwo gukira indwara mu buryo bugaragara ku muntu runaka necesite o que no vaya a estar atazoba ari mu mugambi w'Imana kugira ngo ahindurwe y raptado anyakugwe murabe como él en un lugar en el libro de citas ingene we ahantu hamwe mu gitabo c'imirongo yavuze ngo ntabwo la fe de la persona ukwizera k'umuntu kuzokenerwa no kuvuga ngo ukwizera ko batoranijwe niko kuzokora ku miryango yabo nk'uko vyabaye kuri ba bana ba mushiki wacu Haturight ni ukwizera kwiwe niko kwabikoze ariko kugira ngo uronke ukwizera ko kunyakugwa uronke bityo umubiri uhoraho uhawe ubwiza hakenewe yuko batoranijwe bagira ukwizera kwabo gushingiye ku gushitswa kukuza k'umwana w'umuntu azanira amarayika biwe nuko kandi ukaronka no guhishurirwa kw'iryo banga ukaronka guhishurirwa kuzanwa n'imituragaro aho rero aho bazoshobora kuronka no mubiri uhoraho uhawe ubwiza kuri jewe ryari higwe hamwe n'umugisha gushobora kubatasha hanyuma tuzobananya tuvugana muri ino minsi kuwa gatanu no kuwa gatandatu naho nyene no kuw'Imana uno murongo wose ari wo uturaba muri iki gihe kugira ngo tubandanye tuvyakira kuko nibiciye mu nyigisho zo mw'ihema mu buryo Imana yabigenye niko iriko irabishitsa aho niho Imana iriko iraduhera ibintu byose dukeneye kugira ngo tuve hano vuba cane. Imana ibahezagire mwese, Imana ibarinde. Uyu munsi kuwa gatatu 31 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2023 kandi
31 z'ukwa gatanu uko kwezi kwaheze murabu turiko twinjira mu kwezi kwa gatandatu ngene igihe kiriko kiratujana kigenda kiraguruka. Data William yaravuga ngo umwanya waratugurukanye, yavuga mu ngenda kava ngaha kaja hariya kava hariya kazino. Natwe turashobora kuvuga ni byiza Migere nawe nyene rikaraje mu bihugu bitandukanye, ariko kandi turashobora kuvuga yuko igihe kigenda kiratugurukana kuko turi mu gihe cy'ibireko bizufuruka hejuru mu gice cyo hejuru, kandi mu gice cyo hejuru mu gasongero. Aho rero turi muri kino gihe gihoraho hejuru mu ijuru. Igihe cyaratugurukanye kitujana hejuru cyane. Murabe turi mu kwa gatandatu, uno mwaka uri kurahera kubiboneka. Ejo bundi tuzoba twinjiye mu kw'icumi, hanyuma tuce twinjira mu kw'icumi na kabiri, umwaka ubura heze. Ni ukuvuga imyaka irihuta cyane, kandi n'igikorwa cihuta nico Imana iriko irakora muri kino gihe ca nyuma, kuko vuba hazotangura ibihano vy'Imana. No kuvuga ngo hazotangura akabaro gakomeye, ariko imbere hariho urukurikirane rw'ibintu byinshi by'ubuvugishwa bitegerezwa kuba bigashitswa nk'uko biri ku muzuko hamwe no guhindurwa, ndetse no kwitegura kuri imbere y'ivyo, ndetse n'ubwoko bw'Aburayo abazokwakira ubwo bukozi nabo nyene bazokwakira ubu bukozi bwambaye umwambaro wa nyuma Imana izoba ifise kuri uno mubumbe w'isi. Ni umwambaro wa nyuma Imana ifise kuri uno mubumbe w'isi muri iki gihe ca nyuma, niwe izoshikirizamwo iri sezerano, kuko Imana buri gihe ikora biciye mu mubiri uwo muntu. Nuko rero hamwe n'uno mwambaro wa nyuma yo izosozera igikorwa cayo, umurimo wayo, kandi izoshitsa bityo igikorwa cyo kwisubiza ivyayo. Kuri jo ryari ihirwe ridasanzwe gushobora gusabikanya namwe aka kajambo. Bene data mwese hariya muri Peru muri kumwe na mwe data Miguel Bomeza Marine, ndetse na hariya muri Valencia Venezuela na mwe data Jesus Barojeta, n'abakozi b'Imana bose bahariye, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye aho bakoraniye hamwe, ndetse n'abazokora nejo. Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese, kandi tuzobonana muri kino kiyago gikurikira kuwa gatanu, aho tuzobandanya turaba n'umugambi wose w'Imana wari wagenewe iki gihe ca nyuma kuri umwe wese muri twebwe abatoranijwe b'Imana bo muri kino gihe ca nyuma. Kandi twashobora gushiraho icigwa kino kiyago tukacita tuti ibikorwa vyo kwizera, canke ukwizera n'ibikorwa vyako. Kuko murabe ukwizera twagize mu kwakira ugushitswa kukuza kwa mbere, ibikorwa turabibona igihe twaronka ujya mu mubiri wa Teofaniya tuvuka bwa kabiri. None ubu naho ni ryari tuzobona ibikorwa byo kwizera bishingiye ku gushitswa kukuza kwa kabiri k'Umwami? Nuko ivyo bikorwa tuzobibona mu mubiri musha. Igihe tuzoronka umubiri musha, aho tuzobona ibikorwa vy'uko kwizera uko twashingiye muri iki gihe ca nyuma mu gushitswa kw'amasezerano yose yasezeranye iki gihe. Ivyo tuzobibona biriko birahinduka ukuri ivyo bikorwa vy'uko kwizera twashingiye ku masezerano hamwe no mu gushitswa kukuza k'Umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Tuzobibona ivyo bikorwa mu mubiri mushasha igihe tuzowuronka ibikorwa vyo kwizera. Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese, kandi mwese mugire mubandanye mugira umunsi n'umugoroba wuzuye imigisha y'Imana.